byose arabizi. Ya kuko Imana yacu ifise inzira igihumbi. Ndakubwira ikintu kimwe, Imana yaguteguriye kontra. Korege wawe akurege akubeshere, nimba Imana yo mwijuru yateguye ko ari yawe, nta muntu n'umwe azoyihagarika. niyo ikuranye imyanya n'ibihe. Niyo ikuranye iki? Avuze ngo celui qui change le temps et les circonstances. Utegeka ibihe ninde? Ndiyo ni wategeka ibihe. Haleluya. Ama circonstances amabiri yavuga ngo ibihe, imyanya, bavuze ngo imyanya ni umwanya, le temps et les circonstances. Canke ahandi ma version bavuga ngo le temps et les saisons. Hari ama circonstances ni iki? Ibintu vyabaye, byakunze n'ivyanse, ngo niwagira gute no bitegeka. Haleluya. Shavuga ati none kubera ko jewe naka ari mu vyago gusa, umuvumo. Uya muvumo urahari kuko ari umuryango wuguruye, sivyo? Ariko nimba ushaka ko ndiho ari wategeka imyanya n'ibihe mu buzima bwawe, ugira ubuzima bw'amasengesho imisi yose. Uko usenga imisi yose, nta wundi muntu n'umwe na Satani wenyene n'umupfumu n'umurozi nashobora kuzakugira ama circonstances. Nashobora kuza gutegeka ibihe, amasaison, ama circonstances, ibintu bigushikira mu buzima bwawe iyo uri connecté. Connecté ni kuvuga gute? Iyo ufatanye. Haleluya. Ndakunda kuvuga Abaheburayo 4:16 ngo twegere intebe y'ubuntu kugira tugere gute? Turonke imbabazi no gutabagwa mu byo dukeneye. Imana ishimwe. Nimba ushaka kugendana nawe, hari ahantu ukeneye kuba, ukeneye guma ku birenge vyiwe. Ugume ku birenge vyiwe kugira ategeke ibihe mu buzima bwawe. Ndashaka ko ndiho ategeka ibihe mu buzima bwiwe. Haleluya. Je ndabishaka. Ariko nagira ko ingorane zose ziba zose niziri mu mugambi w'Imana. Muvyumve. Ariko vuga utariko. Hari ingorane ziri mu mugambi w'Imana. Aha. Amen. Sheze gabaruka ngaho. Hari ingorane ziri mu mugambi w'Imana. Kuko izo ngorane zituma ushika ahantu. Haleluya. Muzo wa mbere nk'imujene Marie madamu yasamye mwana wa mbere, hanyuma ari umuntu na telefone ndamwiranisha amerewe nabi. Amerewe nabi ndashaka kuvugisha. Yo ameze gute? Ari ibungenze. Izo ni ngorane nziza. Aishuye ngo izo ni ngorane nziza. Hari ingorane mbi na nziza. Imana ishimwe. Hari ingorane zigusunika mu mugisha. Imana ishimwe. Pionnier yahejeje 21 yejeje oya ngo niwahindura ibihe. Niyo ikura abami ikimika abandi. Ikura abami ikimika abandi. Aha. Niyo iha abanyabwenge ubwenge n'abakerebutsi ikabaha kumenya. Aha. Abanyabwenge niyo agira gute? Abahuki ubwenge. Nababwiye ko afite ubwenge suganyu. Abyumvise? Ngo niyo ikuriki ikura abami ikagira gute? Abami kuravuga n'abahe n'Abayisraeli gusa. Abami bo ku isi. Harimo na Nero. Nero niwo muntu wa mbere ya persecute ishengero mu Baroma, akabaturira akabica mu Baroma, sivyo? Niyo muntu yagwanyije yahamije ishengero cyane. Ariko mu Baroma 13 Paulo avuga ngo musengera abami n'abashizwe hejuru bose. Shira musengera kuko ntahagaze neza. Aravuga ngo sitamusengera ko ntahagaze neza. Sitamusengera ko niyizera Imana kuko se akora ibibi. Ariko ngo niyikura bamwe igashiraho abantu uko bameze kose nibashiraho. Haleluya. Ifizi gituma ibikora, ariko dukwiye gutahura ubunini bw'Imana ko ari yitegeka ibihe. Numenya ko Imana itegeka ibihe, uzogabanya kwidodomba, uzogabanya kwagiriza abana b'abantu, uzobibona mu buryo bw'impuhemu. Tuje muri Luka 12:67. Ndanyarutsa ko mfite imirongo myinshi yo gusoma. Luc 12 verset 6 à 7. Abanza soma mu 6. Mbega utunyoni dutanu ntitugugwa amakuta abiri. Tugugwa ubusa. Ariko kamwe muri utwo umvise
ntikibagirwa imbere y'Imana. Amakuta abiri n'amafaranga make cyane ngo agure utunyoni tungahe? Apana tubiri, dutanu. Nuvuga ko kamwe kagwa ngahe? Gabura amasense, amasantime. Kamwe kavuga ubusa, nta kamaro gafise, ni nk'agasurira kamonyo. Ariko ngo uko tuntu, ariko ngo umurongo wa 6 sura 6 ngariko kamwe muri two ntikibagirwa imbere y'Imana. Kamwe kaya kamonyo, nta kamonyo mbona, nta gasurira mbona. Kaya kantu gatoya ataco kavuze, utakitaho ukabonyera gahonyora, ariko Imana nikibagira. Biba yuko yitaho utuntu wowe udagaciro, kuko ari hose abona vyose. Nta kintu na kimwe kibuja ku isi Imana itagifize ku bushobozi. Nta nibabiri ishobora gukoroka Imana itarire ngo ikoroke. La loi de la nature ni Imana yikontrola. Nimba urekuye no mushobora ugakoroka, ni Imana yarekuye ngo ukoroke. Ayaya, ni mu byumva ngana bikomeye ibintu. Umurongo w'indwi. Ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe. Ku bantu bafise imishatsi ngaha, sivyo? Hari abatayifise. Ku bafise imishatsi ngaha, ntihagira umuntu yoduza ukuboko ambwira igitigiri cy'imishatsi yiwe. Tumukomera amashyi twese, nta n'ugereranya. Ariko nagira abye yuko iyo mishatsi yawe irafise igitigiri, irafise igitigiri. Umucanga musenyi wo kwitanganyika urafise igitigiri. Ndio arazi igitigiri. Ubu nyene ndiho yo kubwira ati ufise imishatsi iyi ni X. Ya ni mu byumva. Kweki Yesu akaravuga ibi bintu. Akora avuga ati Imana irakuzi wese. Irazi kantite y'amazi ari muri wewe, marasa muri wewe, umutima ngene utera, ibiyengamye, ibihagaze neza, ibidahagaze neza vyose arabizi. Ya muganga araraba, hari ivyo abona n'ivyo atabona. Arabwira ati gendera buriya. Bose bakavuga ati twananiwe, ariko Imana inanigwa kuko niwe yakuremye, niwe azi vyose aho bihagaze n'ingene bikwiye gukora. Ibidakora neza vyose arabizi. Haleluya. Uriya tugatwinjire tugatangura kwiga, twabwatangure Imana ishimwe. Tugatangura kwiga tubone ngene Imana ariyo itegeka ibihe, ifise umugambi. Tuje mu nkuru ya Esther. Inkuru ya Esther murayizi? Esther muramuzi? Arona waje ngo Esther amuzi. Wo mu maneke ndamuzi. Wo maneke yagenda imbere y'umwami. Yari mu maneke aragenda baratsinda amatora. Ariko Esther yarengeye ku maneke aho umwami kazi. Haleluya. Aho umwami kazi ari umuyuda kazi imbere y'umwami w'umupagani. Ariko kugira urongoke n'umupagani, ndazi yuko abantu baba baramuvumye itu, ariko Imana yifise umugambi yo gutabara Israel. Niba mwaravuze ngo muri Israel habaye genocide, itsemba bwoko, byatanguriye hajya muri Esther. Kuko umwami hari umugabo wakorana n'umwami yari yateguye gutsemba, kwica abantu bose yitwa Bayuda, yawe umugabo, yawe umugore, yawe umwana, kubica bose. Kandi si babikora, ni Satani yase umugambi wo kubikora. Ariko Imana irabihishura. Hari witwa Mordecai, yari oncle wiwe, ndabaresume ko nituja muri vyose. Yari oncle wiwe, yari nka se wiwe, ko niwe yamureze. Inkuru murayiza bayisomye, sivyo? Hanyuma agenda kumubwira ari umwamikazi yatewe iteka kugira aje gutabara ubwoko bw'Abayahudi. Mbwa cyo bitandukanye. Nubwo ari umwamikazi ninjira muri chambre ko ashaka. Bayuko umwami ataguhamagaye, nubwo ari umwamikazi ntiwinjira. No gupfa ushobora gupfa. Yashobora kugenda akamaro kwezi atarinjira kubona umwami kandi ari umugabo wiwe. Byabaye rero dusome murongo 11, Esther 4:11. Ati erega abishikira b'umwami bose. Esther ko yishura Mordecai amwereka ko bidashoboka kuko adatahura utegeka ibihe. Amen. Amwishuye gute? Ati erega
abishikira b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu vy'umwami barazi yuko umuntu wese ari umugabo canke umugore yosanga umwami mu rwinjiriro atahamagawe. Hari cagezwe kimwe gusa kuri bene uwo, nukwicwa kiretse umwami atunze inkoni y'inzahabu, atunze inkoni y'inzahabu y'ubwami bwiwe. Bibaye bityo uwo niwe akira. Ariko jeho maze iminsi 30 ntararengukishwa n'umwami. Okay, turumva neza ko Esther ataratahura neza Imana ya Israeli. Amen. Mordekai yamusiguriye ati tugira duhone bagira twice. Wewe rero ko watonye imbere y'umwami genda utuvugire ko mugabo ashaka gutwica. Esther atavuga ati oya hariho protocol. Protocol yo kwisi ndashobora kwica. Protocol yo mwijuru. Hariho protocol sishobora kubikora gutya, hariho ABC. Hariho ahantu ndeza guca ntashobora gushika, ntibishoboka muri majambo ndagukunda tonton basi ntakundi subira inyuma. Mubize n'amajambo ya Mordekai. Ko Mordekai yaramaze gutahura neza ko ndiho ari wategeka ibihe. Mordekai ni yatahura ngene ushobora kutubwira ngo uyo mugabo ngo makango maduzi ngo niyo ninde yamuremye. Ninde yaremye uwo mugabo? Imana yacu. Haleluya. Ya hari igihe abantu batahura Imana bumva ko yaribwa munongo urumva ngo arakomeye n'umunyacubahiro. Ninde kimuhaye? Ninde ahindura abami akura bamwe agashira abandi? Ungira ati yamwishuye gute kabio? Verset 12 yamwishuye gute? Verset 12. Nuko babwira Mordekai amajambo ya Esther. Maze Mordekai nawe arabatuma. Umviriza. Yishura Esther ati ntugire ngo ni wewe wenyene uzokira mu Bayuda bose kuko uri mu ngoro y'umwami. Wagaye rero ngo umwamikazi kuko ni wapfa kwihorera. Ngo wowe ntiwibaze ngo twega tugira dupfe twese Abayuda bose bagira bapfe, wowe mama ngo umwamikazi unacuba. Afete jago mbwa ati nutabura yuko atarujya mugabo agira twice. Ni muhemu iri nyuma yiwe irondera Abayuda, nawe uri umuyuda ntuzosigara. Kana ari umuvumo uzoba kuri wewe n'umuryango wawe. Bandanya. Kuko ni wapfa kwihorera muri iki gihe nta kizobuza Abayuda gutabara bakarokoka. Bindira wewe wigize gangi yuko nutatabara cyo duhona uribeshe kuko Imana yacu ifise inzira igihumbi. Ndakubwira ikintu kimwe, Imana yaguteguriye kontra korege wawe akurege akubeshere. Nimba Imana yo mwijuru yateguye ko ari yawe nta muntu n'umwe azoyihagarika. Nimba Imana yaguteguriye umugabo, haleluya, umugabo azoba umugabo wawe, ntukeneye kubabwira defile de mode, ntukeneye kwambara bigufi, ntukeneye kwisiga ibi n'ibi. Jya ku mavi uhamagare utegeka ibihe, utegeka ibihe, utegeka ibihe. Bon, uyu mukobwa arishima nashaka umviriza utegeka ibihe azomutegeka. Muganga yambwiye ingwara nikira, utegeka ibihe azotegeka ikire. Nta numwe vuguruza utegeka ibihe, nta numwe vuguruza uwaremye iboneka nibitaboneka. Urumva sishobora protocol yahe, hariho protocol yo mwijuru. Protocol yo mwijuru iruta protocol yo mwisi. Inzoka ya Aroni na Mose yaramize izindi nzoka zose. Kuvuga Imana yategetse ntugare ngo jewe urahasigara, ahubwo cya bugufi ubuti ubugome bw'Imana bube ibyo yateguye bibe. Bandanya zanaguciramwo wihanga. Kuko ni wapfa kwihorera muri iki gihe nta kizobuza Abayuda gutabagwa bakarokoka.
ariko bivuye ahandi. Bivuye ahandi. Nayo weho n'ab'inzu ya so muzohona nta ubizi kumbura icatumye uba umwami kazi no kugira ngo uzoseruke mu gihe gisa ni. Umviriza, nta uzi gituma wabaye umwami kazi mu gihe nk'iki. Esteri yarazi ngo n'ubwiza bwiwe, yarazi ngo kudefira neza, defile de mode, yarazi ngo yamushimye yaratwenga, ariko muri ico gihe niwe yateguwe. Yabaye umwami kazi apana kwera ubwiza bwiwe kugira kize ubwoko bw'Imana. Aho uri uzi gituma uhari, aho ukora ntuzi gituma uhakora, ishengero usengamo ntuzi gituma urisengamo, umugabo muri kumwe ntuzi gituma muri kumwe, umugore muri kumwe ntuzi gituma muri kumwe mu gihe nk'iki. Gutahura igituma uri ahantu mu gihe nk'iki. Niwanka Imana izoca ahandi, ariko niteka kuri wewe kuwa ca bugufi. Umviriza, iyo nanka kumvira Imana, singira ikiganiro Kanguka, abantu bakora kizwa amajana n'ibihumbi bokizijwe nahari. Abantu baragara ngo ni jewe batambonye, uri iki wewe? Niyo utohaba, Imana n'amabuye irayahagurutsa. Imana nizibirwa n'umwana w'umuntu, kuko nimba wewe ushobora kuzibira Imana nindakomeye gusuma uwundi. Oya, nimba wowe ushobora kwizibira ukomeye gusuma Imana, sivyo? Nawe ntizokomera gukomera kuyisuma. Nushobora kuzibira umugambi w'Imana. Aneko araresha, haleluya. Cyangwa abafiance murindire mariage, ariko ugasanga mu ruhande rumwe abavyeyi banse umwe, abavyeyi umukobwa bakwanse, abavyeyi umuhungu bakwanse, cyangwa abavyeyi umukobwa cyane bakwanse, ngo ubwire iki nta kashi ufise, nimuhuje ubwoko, nufise ibi nibi, nta mashuri ufise, sivyo? Nuzogende gutura ururimi, ja ku mavi, uhamagare utegeka ibihe. Haleluya. Oya, barishima baragayana, bareke. Ikibazo cyawe si amaso ku bana b'abantu, shira amaso ku Mana. Imana irabona ivyo yateguye. Nta muntu numwe ashobora kuzibira umugambi wa ndiho. Ndabisubiramwo, nta muntu numwe ashobora kuzibira umugambi wa ndiho. Kenze soma mu 15. Maze Esteri arabatuma yishura Moridekayi ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari i Shushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumare iminsi 3 ku murango no mwijoro, utagira ico murya canke ico munywa. Nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene, meze mbone gushika aho umwami ari, n'ahari uguca mu cagezwe, kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe. Nuko Moridekayi aragenda no gupfa, nemeye gupfa, kandi natari iyo nzira protokole ndayibisa. Amen. Ndagiye nugupfa ndapfa ko nubundi nopfa. Haleluya. Esteri yarugurutse amaso, nashaka nawe uguruka amaso no munsi. Haleluya. Umenye ko atawundi ashaka kuzibira, wari uhejeje uheza neza umurongo. Nuko Moridekayi aragenda akora vyose nkuko Esteri yamugeze. Haleluya. Nibaza ko Moridekayi yari yuzuye mpwemu yera kije gihe cyatavugwe mu ndimi gusa. Ati yatahuye, umukobwa wanje yatahuye, yariko aragara yishibiriza ubwiza bwiwe, ariko yamenye utegeka ibihe, ko ari wategeka bikaba. Imana ishimwe. Tusimbere muri Esteri 6 hariho icyo nashaka kubereka. Esteri ugene byagenze, uwo mugabo Namani uwo mugabo yashaka kwica abayuda, abayahudi. Icyo yakoze, icyo yari yateguye kwica Moridekayi. Amen. Ariko yatabawe, Esteri yagiye mu minsi 3 yisonzesha. Amen. Atajya atanywa, agena n'abayahudi gukora ivyo nyene bose. Muri iyo minsi 3 hamanuka abamarayika, ariko atavyandika ngaha ko masengesho yo kwisonzesha kwega abamarayika. Aramanuka abamarayika, baramanuka baraza batumbera umwami. Ye nibarondeye ushaka kwica abayahudi, barondeye umwami, kubera umwami wamushizeho niwe yarungitse abamarayika. Umwami atari wa Israeli, umwami adasenga Imana y'ukuri, ariko abamarayika baramanuka baramutumbera, aca buri tiro.
arabura itiro aja kuryama biranga ko asinzira. Kubera iki? Hari presence angelique, hari ubushobozi bwavuye mu masengesho y'abana b'Imana, amasengesho y'abizera Imana y'ukuri, Imana ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo. Bamanutse kwera ubwoko bw'Imana, baze gufungura, bareka kunywa, basenga Imana. Imana irungika umarayika wayo, baje arabura itiro. Abuze itiro ahamagara abantu, zana mwe muransomera, hari ibintu bandika Zaburi, ibyabaye, archive, mutubwire, mumbwire, banumviriza, badarondera itiro. Barondera itiro mu gusoma ibitabo. Sinzi ko ari wowe usoma ibitabo kugira ngo basinzire. Bariko baramubwira yumva Mordekai ibintu yigeze gukora. Haleluya. Mordekai yarigeze gutabara umwami. Hari bagira bagire kudeta bagamba kumwica. Ariko Mordekai arabaruburira, umwami arakira. Hanyuma nta na merci yamuhaye. Biribagirwa mugabo birandikwa gusa, biguma ngaho. Ntibigeze babibona, umwami ntiyigeze abyitaho, nta n'umwe yabyitayeho, ariko kwera amasengesho ibyibagiwe biribukwa. Hari dosiye ashobora kuba depoje ahantu barayibagiye, ariko kwera amasengesho. Haleluya. Amasengesho atuma tudashobora gutuma marayika aja kuyivyura ahiri. Umwami arumva ngo uwo muntu yakijije umwami, bamuhaye iki? Oya mwami nta kimwe bamuhaye. Haleluya. Niko yakize. Dusomera umurongo rero wa mbere Esiteri 6 umurongo wa mbere. Iryo joro nyene umwami abura itiro, aca avuga ko bazana igitabo kidondora ibigenda biraba ku nganji yiwe, nuko bagisomera umwami. Okay, bandanya. Basanga canditsemwo yuko Mordekai ari we yareze Bigitana na Tereshi babiri bo mu nkone z'umwami, bo mu barinda umuryango, yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Ivyo vyose abo ngaho bari babizi, mbwa byari byabaye akamizo n'ingoma, baravyibagiye. Ariko kwera amasengesho y'imisi 3 yo kwisonzesha, aca tanga aburitiro, kuko yasinzira ntiyari kwatuma ngo nzana musome. Amen. Ninde mujitiro? Imana yatanga intiro, sivyo? Ngari yashaka kuri kubuza. Kwa kuko vyose kuri tiro no kuronka itiro vyose. Kuri tiro no kuronka itiro vyose. Mwabitahuye. Nivyo Mana ndashaka itiro, nivyo no guitiro. Mbwa ari gihe rimwe na rimwe ushobora kuri kubuza. Kugira kenshi yo muzitiro bikanga gose. Shangiriki sinagera kuri televiziyo, cyo gusenga. Haleluya. Byose bikoniza hamwe kuneza. Amen. Bandanya. Nuko umwami arabaza ati, mbega uwo Mordekai hari shimwe canye icubahiro yahawe kubw'ivyo? Cyo kibazo yari kukibaza yasinzira, yari kukibaza. Yabaye vyiza ko aburi tiro. Amen. Yabaye ari gihe bagukura mu kazi bikaba vyiza kuronka promotion. Kuko iyo guma muri ako kazi nta promotion worose. Ari gihe bagukura mu kazi bigatuma urondera Imana. Hari ibintu rero bisa ko ari bibi, ariko bisa umugambi w'Imana. Amen. Wajire pia wajije. Maze abakozi b'umwami bamuha ivyo kunywa, baramwishura bati, ntaco yahawe. Nta namba. Umwami arabaza ati, ninde ari mu rugo? Ninde ari keke pare ngaho? Yari inde bandaye? Kandi aho nyene Hamani yarashitse mwishikiro mu rugo hagati ibwami. Hamani yo mu genocidaire yagira yice abayahudi bose. Imana yatumye auditiro, ituma bazi kibazo, ituma Amani batamondera kure aba hafi. Kugira babinyarutse. Ibigambi Imana ari orchestre. Iyo orchestre ama circonstance. Uko yo ibishaka, iyo amasengesho y'abagororotsi